ibi twitwa bya suivi evaluation abantu bakaba redevable tukagira inama nshingamateka ikora neza ama bureau d'audit externe ndabakaro gasanzwe juste pour illustrer ibindi ko ndavuga muri 2008 muri 2008 hari ikibazo c'amarosete twaciye ico gihe leta y'u Burundi ifatikanije ico gihe wari deuxième vice président yarabihagarariye Rufyikiri leta y'u Burundi rero ifatikanije na Trademark East Africa baciye biyumvira ingene bogira reforme ya OBR donc douane na impôt babihinduramwo OBR ico gihe u Burundi bwinjiza 300 milliards de recettes internes ariko baca bagira reforme umwaka wa 2008 wose no 2009 byari bari bahejeje tuja muri 2010 urumva twari kuri 300 milliards de recettes twaciye tuja kuri hafi 700 milliards muri 3 ans 4 twari tugeze kuri 2000 milliards de recettes murumva amarosete yigwijije hafi na gatanu na gatandatu ubu turi kuri 2500 milliards de recettes muri 2009 twari kuri 300 milliards urumva iyo ni reforme yagizwe n'umuntu witwa Kiran Hormes igihe cyose rero n'undi abisubiyemo tutazoye kibanza bahinga mu gihugu cacu ndabwizwe bizoguma bitugora abapoliticiens rero hari gihe bibaza kiriso capable de tout ivyo rero no kumenya yuko ico gituma navuze ni ngaha aya wofata ijambo wese yoterera agatanga ivyumviro cyane n'ama strategie kumwe n'ivyogenda mugabo ndabisubiyemwo les leaders politiques uko bari kose arabatwara n'umusi bazotwara ejo bumve yuko bobo ico bajejwe ni orientation no gutanga intumbero bagaca bareka bahinga bagakora akazi kabo hanyuma bagaca iyo de suivi evaluation hanyuma hakaba na redevabilité abashinga amateka bandi n'inzego zijeje gukontorora bakumva ko bafise ikibanza umwe wese agakora ibintu vyiwe urumva ndari kuvuga vyinshi mugabo nuko umwanya gusa ari muto mugabo numva umengo two fonctionne à mode de solution. Ego murakoze cyane Gabriel Rufyiri kumbure ko Alice Hakizimana imbere yuko tuca dusubiza ijambo Andre ni kwigize aze kwishurira rimwe n'ibindi bibazo tuce tuza kwakira n'umugwi w'ibindi bibazo umwanya uri kuragenda ngira nimba hari tubazo kubatwandikiye bakoresheje ubutumwa kuri Facebook cyo kimwe no kuri X muri commentaire nimba hari tubazo turi hafi mwo dusoma. Ego Jiberi nta tubazo turi hafi ngira ngo twoha akanya abandi bantu nka babisha nka batatu bakabaza kugira ngo nta kibazo abo barahari reka mpere kuri Wilson niwe yarafite ijambo Wilson murashobora kubaza hanyuma harakurikira Landry hanyuma James. Murakoze cyane jewe utubazo twanje nashaka kubaza ndatutumbereza cyane ku muhinga mu vyerekeye n'ubutunzi kandi kaba tundi tubazo tubiri natwe ndatubaze Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishyirahamwe Oricom. Mpereye rero ku muhinga ikibazo nashaka kubaza twumvise yuko muri Vision 2020 y'u Rwanda hari mwagizemwo uruhara mu kugira ngo mushobore gushapinga uko bashaka ko igihugu kizoba kimeze muri iyo myaka donc kugera muri iyo 2020. Eske mu Burundi mwoba mwararose akaryo ko kwizegwa kugira ngo mufashe mu vyerekeranye n'ubumenyi mufise nimba bitabaye naho mwoba mwaragize uruhara kugira ngo mushobore gupusa kugira ngo muje mu bantu bashobora gufasha kugira ngo bashobore kuhoriya ekonomi y'igihugu canke bitabaye ni vya bindi bavuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera kuko nimba mushobora kugira uruhara mu kindi gihugu urumva iwanyu hoho vyategezwa kuba ibintu bikomeye cane. Kandi kabazo eske uno munsi muravye ekonomi y'u Burundi ahigeze ikintu nyamukuru mubona gituma Uburundi ekonomi yabwo itera isubira inyuma itera igenda nk'isabuni bariko baroga ibyo babiva kuki ikintu nyamukuru mubona bivako kuko nkaje kuri gender ndashobora kuvuga nti maybe nibiturire canke ni incompetence y'abatwara eske kuri mwebwe ni ikintu nyamukuru mubona kiko kirasubiza cane ekonomi y'u Burundi inyuma.
hama utubazo nabaza umushingantahe wa Oricom, umuyobozi wa Oricom, jewe nakuze numva cane Gabriel Rufyiri murongoye Oricom kandi umenga mumaze igihe kinini murirongoye, mbega nimba atari ibanga ry'ishirahamwe ryanyu, nta biringo Oricom igira ku buryo mwoba mwarashoboye guforoma abandi bashobora kubakurira mu ngata, kuko simvuze yuko mwoba mwararambiye ku buyobozi bwa Oricom, ariko biraryoshe iyo umuntu ariko araharanira ko igihugu gitera imbere, hama agaca aba na exemple nziza cane. Hama kandi kabazo numvise umenga mwasa nk'abashatse kuvyishura ariko ntimwavyishuye. Mu gihe giheze twarabonye yuko mwashoboye kwinjira mu rwego rw'abatwara diaspora y'Uburundi, ariko umenga muba mu Burundi. Mbega biraborohera gufatanya amabanga ya Oricom hamwe n'ivyo vya diaspora, cane ko umenga twabonye diaspora y'uno musi naho yategezwa kuba ari iy'abarundi bose, umenga hari ukuntu. Murakoze Wilson, ariko mugerageze kubaza ibibazo bijanye n'ikiganiro turiko turaremesha no musi ku bibazo vy'ubutunzi, ariko ko mwaramutse mukibaza ngira araza kukibishura Gilbert, ego ndabumva. mbabarire kugira ntituhave dusanga turiko turagira ko nakubwiye hariho abantu usanga baba bafise d'autres vize bazotegura ikiganiro civyo kuje nta kibazo na kimwe ntiyishura. Mugabo je iyo umuntu ariko arabaza ibibazo d'une manière erronée canke afise ibindi agira, jewe vraiment je suis strict, nta kibazo na kimwe je kibaho ntiyishura, abanzi baranzi. Mugabo nyamakibazo cy'ubutunzi oya nagomba nuza nubundi aza kubaza, ntibaze kubaza ibibazo bidahuye n'ivyo tukoza. Vuga ikibazo c'ubutunzi naco ndakwishura atari uwo mwanya wacu, kuko nta kibazo ntiyishura, jewe ndavyishura vyose. Mais il faut burya nyamba hari ikibazo dufise ca mbere, c'est ça. Reka turiko tuvuga ibintu d'ordre scientifique, restez dans le scientifique, hanyuma ibindi tureza tubivuge après. Numva vyoheza bigafasha. Murakoze cyane Gabriel Rufyiri. Reka ngira Wilson mwari mwahejeje duha ijambo Landry n'interetse. Ego Gilbert, mwiriwe, mwaramutse. Mwiriwe kandi mwaramutse bivanye naho muri. Murakoze cyane ku makanya. Nari mfite utubazo dutatu nshaka kubaza. Icambere ndakibaza umutumire André, umuhinga mu by'ubutunzi. Mu ntangamara y'amatanze ya kino kiganiro. Mugerageze kutuza ijwi Landry kugira ngo mwumvikane, kuko muriko muvuga gahoro. Yego. Nako mvuga nti mu ntangamara mwatanze mwaravuze ico bita ivyo tuza kwiga no mushanga kuganira muri kino ganiro, ico mwavuze mu kirimi c'igifaransa muti comment sortir de la spirale des pénuries et des inégalités. Nagerageje kumviriza ivyagiye bivugwa, ariko sindatomokerwa uko ino spirale justement des pénuries et des inégalités twoyivamo, uko ino crise économique irimwo les pénuries et les inégalités yobivamo canke amasenario yoshoboka kugira ngo dushobore kuva muri bino bintu. Ico ni ikibazo nashaka kubaza André. Hama ikindi ca kabiri kimeze nk'ikijanye n'ico nayo nashaka kibaza Rufyiri Gabriel, ariko arinsista nawe ko tuvuga les solutions, kandi muri intangamara nyene mwatanze introduction mwavuga ati ama alternative naya. Nibaza ko yabicishije go gatoyi, aravuga ati harakenewe budget d'austérité, harakeneye ko haba des experts bumvirizwa, harakeneye ko haba des principes directeurs ngenderwako. Mbega ivyo bintu vyose arabona, aribaza ko bishoboka ko izo mpanuro n'izo recommandations zotangwa zokumviza mu gihe tuzi ko amaze kuba ibiganiro nk'ibi n'ibindi bihuza abahinga n'interano nyinshi zatanzwe, ariko tukabona atagihinduka. Ica gatatu nshaka kubaza, ndakibaza bose barashobora kuzuzanya mu kwishura. Nshaka kubaza uno munsi akamo botera abarundi nakahe, cyane abarundi bari mu gihugu, abarundi bokora iki, buvyifatamwe gute muri kino gihe c'ubutunzi butoroshe bw'igihugu cacu. Murakoze. Ibibazo byanje nivyo. Gilbert, ngira ngo Maître Janvier ntiyari yasavye kugira ngo ishabaza
ego ngira ngo twohe ijambo abandi banywanyi babiri nta kugira kibazo ngo barahari imbere ko sinzi ego yuko Innocent Muhozi Innocent Muhozi mukeneye kuronka ijambo Ego cyane mutuge kwijambo murakoze cyane murantunga n'ukuri natakaye ariko ndakora ibindi bintu sinabona amasaha yageze ntushobora kuva muri pénurie chronique n'izi discours populiste ekonomi ijana na politique ubanza gucrea un cadre politique permeta yuko ufise vision iyo vision n'izo ambition uzimplementa abo batekinisiye n'abandi baza kuza habaje kuba un cadre politique assaini ntushobora kwespera kwasenisa quoi que ce soit avec un pouvoir politique nk'iyi tumazemo imyaka tubona uko imeze nicyo kintu nashaka kwinsistako hagomba kuba vision ifise ambition y'ingene igihugu kiva mu bukene évidemment hari ibindi bija autour sécurité ya bose justice nyayo sécurité même juridique des affaires etc ivyo bigomba kuba biri en place aho niho ushobora kugira ico w'implementa ntushobora kwespera ko kugrefa une quelconque fin de pénurie une quelconque fin du discours populiste etc mu bantu ADN yabo ari iyo nyene ari yo kwiba ari yo kwica ari yo gusabura etc donc c'est fondamental de commencer par le commencement iyo commencement nayo ni cadre politique igomba kuba créé igomba kuba mis en place twese tugomba guharanira kugira ngo bitume n'ubu bukene buri mu bibazo dufise ubukene rero buzova mu nzira ama conditions politico juridique etc yabaye mise en place abo ba expert bose bashobora kwideploya bashobora kwigukora iyo hariho leadership ifise objectif yo kuresolva justement les problèmes z'igihugu atari abantu bari mu bindi bintu reka sindenza aho kuko sinakurikiye dès le début mugabo byo ça me paraît fondamental c'est illusoire d'espérer une quelconque solution y'ibibazo turimo hatabanje kuba un changement vraiment radical de la façon de faire la politique au Burundi hakaza façon ibanza kwemera ko umuntu wese agomba kuba en sécurité physique et juridique ukaza kuvuga kubona clairement ko abantu bagomba kuva mu bukene kandi birashoboka ababanyi bacu bariko barabikora tubona donc ntawe ushobora gusubira kutubwira ngo ntibishoboka mugabo encore une fois bidepanda na leadership na vision na ambition ufitiye igihugu tangarukire ngaho murakoze cyane reka ngira Alice munkundiye tubanze duha ijambo abatumire bishure tukitwakira umugwi w'ibibazo vya nyuma dusoze kuko umwanya ikiganiro kimaze si muto kugira duhe umwanya abatumire nabo baze kuruhuka Andre Nikwigize ngira na Gabriel Rufyiri mwumvise utubazo mwabajijwe na Wilson Landry n'ivyo Muhozi ahejeje kuvuga ngira twohera kuri Andre Nikwigize mu kishu ego jebe nkundiye ngira ngo twokwibutsa abatumire n'abariko baragira ico babajije canke bashikirije ko twoza turasha ku masonga kugira ngo bifuza ijambo nabo nyene bashobore kuronka akanya ko kugira ico bashikirije Professor Andre nimwe muriko muratwuma murashobora kwishura Ego murakoze kumpa ijambo nibaza ko erega vyinshi twabivuze nibaza ko abatumire babivuze ibikenewe Wilson yamajije ati ego waragize uruhara muri vision 2020 y'u Rwanda navuze cyatumye vision 2020 y'u Rwanda ikora ni vision ni leadership d'abord leadership hanyuma ntuze expertise technique perezida siwe yabigize iyo migambi siwe yayigize wenyene yakoresha ni navyo twamye dushimikira ko Rufyiri nabivuze yasubiye kuvuga ati guha responsabilité les experts mu Burundi rero nta responsabilité baha ba expert Leonidas yavuze ati umukuru w'igihugu umucamanza yigize umu ingénieur de construction yigize umu économiste yigize yavuze vyose ko vyose abizi donc nta kibanza umu expert afise alors ati mbewe wowe waragize uruhara mu iterambere ry'u Burundi warafashije je nari muri mu migambi mu bushikiranganje bw'imigambi ya leta kuva mu mwaka wa 1992 gushika 1991 kandi narabonye ingene imigambi irangurwa narafashije mu kurangura imigambi mu gutegura imigambi cane nuko narakoranye n'umuhisi President Jean Baptiste Bagaza narabonye ingene y'impulsa leadership
yarashira imbere aba expert akaja mu banyagihugu akababaza imigambi bafise, imigambi bifuza ko bobagirira, hanyuma tukayishira mu migambi tugashira mu maplan kenkeno, hanyuma ku mwaka tukaraba ibyakozwe ku mwaka tukagira tuti none umugambi uri kugenda gute par rapport y'ivyo twari twishinze. Les ressources intérieures, les ressources extérieures, ahubwo akagenda kure aragira ibintu vyo kugira ati Uburundi nteza kubuhesha agateka, ingene yagwaniye amaproje atari make mu Burundi. D'abord tureke kuvuga ayo yashizeho menshi y'uburimyi, y'ubworozi, y'amahinguriro, ingene yagwaniye amashirahamwe nka Sosumo. Nibuka ko nari muri delegation a Washington, twagiye kunegosia, Banki Mondiale yanse ati iyi projet izoba budgetivore, barayita n'izina ngo ni ça sera un éléphant blanc. Perezida aravuga ati, arabwira umuminisitiri yari arongoye iyo delegation ati batemeye iyo projet ntugaruke, kuko iyo projet je ndashaka kwirangurwa. Nkabona uno munsi gushikaho bemera bati okay twabonye ko muyishaka reka turayigize, mugabo turazi ko atacizoshikako. Ariko mu nyuma iyo projet iraba integre mu ma projet communautaire de la CPGL, ati umwimbu wose uzova muri Sosumo urengeje ku vy'abanyagihugu bazoba bakeneye uzoshorwa muri Congo, muri Zaire, uzoshorwa mu Rwanda. Kandi niko vyari bimeze chose ku mahinguriro nka Komindi. Twarabonye ingene yagwaniye Banki de la ZEB. Ivyo vyose vyerekana yuko akunda igihugu, ashaka ko igihugu gitera imbere, ashaka ko n'imigambi yashizeho irangurwa, kandi yararanguwe. Vraiment jewe muri evaluation twagize twasanze ahubwo nka le dernier plan quinquennal, troisième plan quinquennal yaranguwe à 105%. Donc twararengeje uko ivyari vyategekanijwe. Ivyo rero mbere gihambaye leadership. Kuva ico gihe narahanuye abategetsi duhuye gutyo, kuko sinasubiye gukorera mu Burundi, nari mu mahanga, narabahanura ibiteza kumva. Ni nk'abo ba Rufyiri nabo nyene barahanuye vyinshi. Navuze mu ntangamarara harabaye amanama menshi, amaforum, Rufyiri arabizi, amaforum économique, abantu baramubwira ibiteza kukogwa, barabwira abategetsi abari ku butegetsi ati ngiye ibintu nyamukuru muteza kugenderako kugira igihugu gitera imbere. Ivyo vyose ntavyo bakoze. Ejo bundi muri Kigarama barakoresheje inama y'abagwizatunga, naho nyene barongeye barababwira ati ngiyi intumbero twifuza, nimwayikurikiza tuzoshiramo imitahe. Ntavyo bakoze. Urumva rero ivyo vyose rero mu gihe tudafise leadership, hanyuma abahinga bakaronka ijambo, abanyagihugu bakaronka ijambo, kuko urumva abanyagihugu ubu nta jambo bafise. N'umukuru w'igihugu niwe avuga ati je ndabazaniye umugambi, niwo mwiza, mbona ko ari mwiza. Ivyo vyose ugasanga abadepite bitwa ko baserukira inyungu z'abanyagihugu, kabona vyose nta na kimwe babivuga ko. Baraza ubu muri iyi minsi ho basigaye bahamagara abaminisitiri bakaza, ni kuganira mugabo nta na rimwe bavuga ati umuminisitiri kanaka ntavyo ntiyakoze ivyo twamutumye, reka tumushimire agende. Amafaranga yibwa mu gihugu nta na rimwe baravuga ati uyu muntu twamufatanye amafaranga amamiliyaridi angana uku, reka tumukure hanyuma tumushikirize ungana. Ivyo vyose rero urumva mu gihe ata redevabilité, leadership et redevabilité, leadership, expertise na redevabilité, nta tuzoba tuvuye, ntaho tuzoba tugiye. Murakoze cyane Gabriel Rufyiri, sinzi namwe ko mwogerageza kwishura mu ncamake bano babajije Wisorandire na Muhozi. Ego nibaza ko habajije
wagize icyo avuga ni Landry na Innocent Muhozi, sinzi ko munyumva. turabumva. Ego, jewe nibaza ivyo Andre Nikwigiza avuze, je turabihurije ko leadership, expertise, niki cya gatatu avuze redevabilité. Ivyo bintu bitatu jewe no kongera ko na injustice iri juste ishobora gutuma abantu bose bagira confiance, cyane cyane biciye muri kimwe twita la séparation des pouvoirs, ku buryo urwego rwose, donc urwego rwose rukora akazi kago pour l'intérêt du citoyen et du pays, ku nyungu y'umwenegihugu muri rusange hamwe n'igihugu. Ibyo biraheza bigafasha. Mugabo nagira mvuge kuco Landry yavuze, avuga ati mbega mwaravuze ibintu byinshi, mwaratanze inyishu, mugabo murabona ko atagikorwa, mbega mwebwe mwibaza ko kugira ngo bizoshobore kuja mu ngiro vyogenda gute? Burya nagira ndababwira ikintu mwomenya, Uburundi kuva bwikukira, hari abantu bakunda kuvuga ibintu byo kuribagaza, ndavyemera au point de vue économique, hari ibyo yagerageje. Mugabo ntimwibagire yuko habaye amaspirale de crise zabaye ibihe imyaka myinshi, hanyuma cyane cyane ibyamarutse cyane abantu n'ibya donc ibya 60 hanyuma bica biraza birakwiga ibya 65 72 88 etc. Urumva rero sero abahinga ingene babitohoje, bavuga yuko iyo crise yabaye, crise ituma haba ico bita psyché iba affecté, donc ibi bita romantare iba affecté, ibintu d'ordre psychologique, yuko haba iyo bitavuwe d'une manière neza, kuva aho la neuroscience ipushije kure ubushakashatsi bavuga yuko crise buri myaka 10 yirepeta, igihe ivyo bintu bitavuwe neza ngo habe bimwe twita amaterapi collective, kugira ngo abantu bashobore kuvugwa. Twebwe mu Burundi rero burya n'ivyo bibazo turimwo, uravye chaque 10 ans depuis l'indépendance twama turimwo izo crise, ku buryo usanga abantu benshi, sinzi ko hari ivyigwa byaba birakogwa nko mu Burundi, usanga nk'abantu benshi bafise ibibazo byo mu mutwe mugabo batabizi, ukabona umuntu avuga, ukabona umuntu agenda, ukabona umuntu yarize, mugabo mu vy'ukuri abaze kubiraba barabiraba ukabona yuko hari ingorane. Ivyo rero ugomba gusigura Gabriel Rufyiri yuko ingorane z'ubutunzi zihari no munsi zifitanye isano n'ibibazo abantu bafise mu mutwe. Bien sûr, jewe sinoca ndavyafirma ko nta ma recherche scientifique novuga ari pusaraba, mugabo mu bindi bihugu vyinshi vyabayemwo ama crise nk'ayiwacu. Iki kintu cyo kijanye n'ingene abantu bigenza, n'ingene abantu bameze, rega tuvuze crise de valeur burya biheraho nyene. Crise de valeur burya ça commence par là. Ivyo ubibona erega urabiraba, none je naramaze imyaka itari mike mu mahanga, ndabona ingene abarundi twigenza defwa, n'ubu ndagirisha inama ahantu hatari hake mu mahanga, nkabona ingene abantu bigenza mu gihugu, nkabona ingene abantu twigenza, urabona qu'il y a un problème de valeur, n'ibintu ubona, kandi ivyo ntushobora kubihetandukanya n'ibintu twagiye turacamwo, ntushobora kubitandukanya na gatoya. Je ne suis pas expert dans le domaine, mugabo nibaza abahinga, nobasaba ko mutunganya ikiganiro muzotumire des spécialistes bagize abasociologue, abapsychologue, abagize bya neuroscience, bazogira ivyo biganiro. Nibaza ko byofasha gusumba kugira ngo bazobasigurire nabo, kuko hari igihe tuguma turondera des solutions, kuko nta solution économique zo nyene zishoboka, des solutions politiques, des solutions sociologiques n'ibindi bitabanje kuvuga, byose birajanye birenze.
murakoze cyane Gabriel Rufyiri. Muhoza ngira aragomba kubishyura ngira ntiyanyuzwe n'inyishu mutanze. oya Innocent Muhoza. basha jewe nibaza ereka mu gusozera je mvuga yuko ibibazo byose biririye urumva la gouvernance politique la gouvernance économique la gouvernance sociale donc gouvernance zose usanga ziririye nta gouvernance imwe ushobora gutora imwe iyindi itabonetse ni hamwe donc turashobora kurondera nk'ubu ndabaha akaro kari simple je kumbwira ko ubutunzi buzoduga bukaronka kimwe twita développement durable tugifise impunzi je ne sais pas ibihumbi bingahe mu mahanga tuba turiko turahendana ivyo ndabivuga suko ndiko ndavugana na bamwe bari mu mahanga cyane mugabo ndabivuga nkoresheje gukoresha ubwenge n'ivyo umuntu abona nta gihugu na kimwe cigeze kigira ico bita développement durable gifise impunzi hanze ntibishoboka urashobora kudevelopa igihugu imyaka 5 imyaka 10 mugabo 20-30 ntibikunda murakoze Innocent Muhozi kugira nce nakira abandi nari mbonye mudogije kuboko en fait ibintu byose birafise aho bihera byavuze Gabriel nibyo je me doutais bien que bimwe mu byo navuze byari byavuzwe nkuko André Nikwigize yabivuze mais turi muri terre nous sommes sur un terrain politique fondamentalement parce que les questions économiques d'office zidekura de la gestion politique y'igihugu aya matrauma psychologique ni bihugu byinshi byakiyemo turayafise c'est certain c'est inévitable abantu bashobora kwicirwa ngo bicwe ngo batorture ngo babe exilé baje mu buke warufise wifise ngo ukororwe muri misère itabaho bibure gutraumatiza abantu bire kugira des impact ku bantu mugabo ushaka kurondera solution uhera kuri cadre iza gutuma ayo ma différentes thérapies ayimeta en place iyo cadre nayo ni management politique y'igihugu d'abord kuko utayifise iyo nta solution nimwe uza kuronka aho icomeka kuko nta cadre global iriho kimwe cyose kigomba kirereta mu kirere donc il faut pas qu'on mystifie ces questions là ces questions sont dues au fait qu'on a un désastre absolu en termes de management y'igihugu leadership y'igihugu il faut qu'on arrive à résoudre le problème ya leadership y'igihugu ibi bindi byose bizoronka aho bigenda byiplaça encore une fois iruhande y'iwacu abantu baragiye dans le gouffre le plus absolu jenoside yo mu Rwanda ibyo yakoze ntibigira izina ariko abantu barashoboye guhaguruka barasubira baraba abantu kubera iki parce que yayo leadership yatrashije cadre ibibazo bikabajere ntibihera ntibirara biheze ntibihera mu myaka 10 mu myaka abavuga ngo amaslogan duhora tuyumva habaye commémoration mais ni ibibazo biri très profond effectivement nkuko Gabriel ko arabivuga ariko utagize iyo cadre politique biza kujamwe ari nzimba imwe ivuga ati dushaka solution z'ibibazo by'abantu kandi nico umunyepolitike yarakwiye kuba ajejwe kurondera solution z'ibibazo abantu bafise mu gihugu et non pas kwirondera solution ziwe donc bizoronka solution bizoronka aho bija bizoronka uko bibajere ubanje gucreer le cadre global ituma kimwe cyose kironka inuzi nyishu yacu umwe wese afise icyo azana akontribuwa ko agashobora gukontribuwa mugabo wanje gukora iyo cadre politique turiko turavuga ibibazo ni politique naho turiko turavuga des questions de pénurie etc elles sont dues au cadre politique au leadership global donc cyo gituma ngomane système avuga nti aussi longtemps qu'on ne détermine pas un cadre de gestion politique globale y'igihugu iri sain un leadership nyayo qui met en place par tous les moyens nécessaires ibibazo bindi tugiye dushoboye kubyafronta n'ubwesera ni birebire cyane n'ibinini biragoye navyo nyine byonyine kumbera ngira tuzotegura ibindi biganiro muzogenda murunganira tutaronse iyo cadre politique donc nta kibazo kiri sérieux na kimwe dushobora gutorera inyishu murakoze namwe kumbere mu biganiro bizokurikira ngira tuzotegura ikiganiro kivuga cyane ku bijanye na politique Alice Hakizimana munyemereye twakire abanywanyi batatu banyuma harimo Shirangabo harimo witwa Bede n'uwitwa K Game ariko imbere yuko tubakira nimba mufise utubazo kuba twandikiye mwodusoma tuce tuza ikino kiganiro Gilbert jewe nari natugije urutoke imbere ya ntuze ya K Game muri bande sinabumvise nitwa Arma Irambona ego Arma ndabahereko ntimwidoge nta numwe yawo kwidoga mu kiganiro ko mwamaze gufata micro imbere yuko Harisa cya dusomera utubazo reka maze nakira abatumire bambe abari ku murongo Arma mutangure ego jewe ofete sinari mfise kibazo nari nshatse kuvuga genre kuri
perspective y'abajene baba mu mahanga uravyumva ku kiganiro bwabo bijanye na kino kiganiro ego nivyo ndiko ndavuga ego Jean ku bintu vyerekeye ekonomi sivyo ego ntidufise ukuntu tubona ibibazo co kimwe n'urunganwe rutwaye igihugu muri uno mwanya ati gute nk'ubu par exemple jewe nari mfise nk'abantu twiganye twari turavugana ku vyerekeye ubutunzi bw'igihugu twabibona ku kuntu bitandukanye ati gute ica mbere twavuganye ku bintu vyerekeye reforme structurelle na gouvernementale ni ukuvuga yuko ku cerekeye ntuze ya amelioration ya gouvernement harakenewe inguvu zishasha harakenewe ivyiyumviro bishasha harakenewe ya leadership nshasha bariko baravuga yuko ikenewe mu gihugu sinzi ko mu ntahura ni ukuvuga yuko abantu bamye badutwara kuva na kera nibo dufise muri uno mwanya ni vya vyiyumviro biguma bigaruka muri uno mwanya alors que dukeneye ivyumviro bishasha urumva ibihe birahinduka dukeneye ivyumviro bishasha dukeneye abanjeniyeri bashasha dukeneye abaekonomiste bashasha dukeneye abaauditeur bashasha ku bwanje nari mbona yuko mwoha ico kibanza na twebwe tukiri bashasha canke na twebwe tukiri batoya tukabereka ivyo dushoboye canke tukabereka nk'abavyeyi bacu ivyo mwaturungise nko mu mahanga canke ivyo abantu bari mu Burundi baba barigiye kugira ngo tubishire mu buryo kubera par exemple nko mu Burundi ushobora gusanga hari abantu bigiye ibintu par exemple vyerekeye economy nka jewe ndi umu economiste ndi umu comptable mba muri Swede ndi umu expert comptable ushobora gusanga nk'ubu expertise yiwanje niko ndayikoresha muri Swede mugabo nari nkeneye kuyikoresha mu Burundi kandi nta bwoba canke nta nishaka sinzi ko mubitahura turatahura mu ijambo ryo kuvuga ati ubusanzwe abana b'igihugu bari hanze bagiye gukarisha ubwenge igihugu kibarondere bagende gufasha ego ndakeneye ko iyo expertise yiwanje noyikoresha mu gihugu c'amavukiro ni ukuvuga yuko nka jewe ndi umu economiste ndashobora gukoresha ubwo bumenyi bw'iwanje mu gihugu cy'iwanje umugenzi w'iwanje ari umu ingénieur mu buryo kanaka canke mu buryo buriya na buri na buno ashobora kubukoresha mu gihugu ciwe atarondeye kwikeka atavuze ega bashobora kunyisha ega bashobora kungira ikintu niki hajya mu Burundi turafise incabwenge zitagira uko zingana kandi ico kintu nari nshaka ko mugite na consideration murakoze namwe Arma bikunze muratwandikira inbox muturunkira nimero kumbure munsi twatunganije ibiganiro ku ruhara rw'ugwaruka ruri mu mahanga ico goterera ku gihugu tuze duheze tubarondere muze mubatumire reka twakire Shirangabo namwe muragerageze mukoresha umwanya muto dusigaranye iminota itarenga 15 ku batumire bose kugira dusoze ikiganiro ariko hari n'abandi banywanyi babitezo kwakira Shirangabo iminota 2 murakoze cyane Gilbert ndabahaye mwiriwe mwese cyane mwaramutse bivaye n'umwese aherereye jewe ni ikibazo kimwe rudende ashaka kubaza abatumire uko bavyumva haheze igihe kinini duhora tubona abategetsi b'u Burundi bafata ingingo zo kugara urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ariko iyo bafashe iyo ngingo mu biganiro byose bashikiriza haba guhera kuri ku mukuru w'igihugu abaminisitiri abandi bantu nka bose usanga bari muri systeme ya itwara uyu munsi bakubwira ko ari uguhana u Rwanda bumva nk'umengo izo ngingo zafashwe kugira bahane igihugu cy'u Rwanda rero ariko nka jewe sindi umuhinga mu by'ubutunzi ariko nintahure impamvu bavuga ko bashobora kuba ari uguhana u Rwanda kubera ukutumvikana kwabayemo numva aho gumengo hahanywe aho gumengo ni mu kirundi ciza umengo ahubwo haguhana u Rwanda ahubwo nibo bihanye
geze gutumbereza ikibazo kugira gitomoke bwaduze guha umwanya abandi mugomvye kuvuga ku nkurikizi z'ukugara imipaka ku butunzi bw'igihugu. Yego nshaka kubaza mbega abo bantu bavuga ko baba bahanye ikindi gihugu canke bahanye abategetsi b'ico gihugu, ku bwabo babona ko niko bavyumva nabo nk'uko bo babibona gute kumvise ibyo abategetsi bavuga ko bariko barahana kindi gihugu bavyumva gute? Eske ku bwanje eske mwumve ngira batahuye ikibazo Shirangabo nimba ata kandi kabazo oya nako murakoze cyane Shirangabo bet nimba munyumva muduge kwijambo. Ego ndabumva sizi ko muri kunyumva. Turabumva. Ego murakoze ko mu jambo kandi ndashimiye cyane ko higana muco mu gitunganya neza abantu kumvikana no kubahana ndabishimiye cyane. Icya kabiri ndi mushasha niyo mwumva ndiko ndavuga ibintu biri enkohera mu ntahure munyihanganire ndi kunyarutsa kugira ngo numvise umwanya ari mutoyi. Nashaka icya mbere maze ibibazo aba babiri ntanguye kuri Innocent umuntu w'umuvetera mu bintu by'ubumenyesha makuru kuvuga ibintu by'Uburundi arabizi cyane. Ndemera gose ko ahabona probleme ikibazo cya leadership kihari, ariko ikibazo dufise abarundi benshi Moza kandi ashobora kuba kizi gose ko yabaye mu yegereye politike mu sanzwe kubera akaza akora. Eske urabona koko hariho umuntu hajya mu Burundi mu Barundi urabona barahagiye barahererekanya amoko arahererekanya abava mu ntara barahererekanya, ariko tukawumenga solution ziguma ibibazo guma ari vya bindi. Hari espoir ufise Muhoza yuko hari umuntu tuzoronka atuyobora muri iki gihugu cacu? Ibindi ndabibaza Rufyiri wa Oricom nashaka nshira ku masonga mu majambo nk'atatu canke ane ikibazo nyamukuru kihari maze imyaka itarimo ntari mu Burundi ntavyitaho cane kugira ngo igihugu kizima kibure petrole n'imari imwe. Hanyuma ikibazo c'amadevize aho usanga to dechange kuri marché sabone mu economiste kuri marché noir itandukanye cyane gose biteye ubwoba ni na officiel bonde kuvuga nyarutse ko umwanya ari mutoyi. Hanyuma ikindi kibazo kandi kuri Oricom kuva batanguye gukora hari changement barabona ku bintu vyo kugira ibiturire n'ibintu vyo korona amatungo y'igihugu hashanyuma n'abariko barafecta canke gusa tuvuga ama discours kuko umenga ibintu vy'igiturire biri muri DNA mu maraso y'abarundi kugira umenga ntikizohava gose. Murakoze cyane. Mu gusozera nagomba kubera yavuze ko tutanga amasolution. Byo solution mbona mu Burundi afite ni radical, ariko probleme abari ku butegetsi bashima irya statiko kugira ngo bashoboye kuza baranyuruza. Solution yoba nkijya yo muri Obel yo kurondera aba expert babishoboye kujya bakoze muri Obel umuntu bakazana umuntu wo hanze bakazana n'abandi bantu mu yandi madomene menshi hari bigunga mu Ile Pacifique babikora bagahindura departement une fois pour toutes. Merci. Murakoze cyane. Reka twakira umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro Key-Game nimba munyumva muduge kwijambo. Ego ndabumva nukuri reka maze kwanze shime ngira namwe muranyumva. Turabumva ijana kwijana. Ego merci beaucoup. Hama ngerageje kunyarutsa je ibibazo nka byinshi ndabona umengo bavyishuye, ariko ndasigaranye nk'ikibazo kimwe canke tubiri turiko turaraba nk'insiguro nyakubahwa Leonidas yashoboye kuduha. Yatweretse mu buryo bwa politike yuko uyu mugambi w'inkwavu ari nk'ibintu nyene nka bishasha abantu baba bazanye kugira nyene berekane ko ibintu ari bishasha. Aka kabazo nkaca ndagatumbereza kuri nyakubahwa Professeur Andre ndamubaza nti mbega uyu mugambi w'inkwavu n'amavoka hari aho bizohaba bidushikana mu vyerekeye muri ibintu turi mu vy'ubutunzi? So ako nakabazo ntumbereje nyakubahwa Andre. Hama nkaba afise akabazo kwa nyakubahwa Gabriel so umva byinshi bashimika yuko ari kibazo ca leadership. So none nkabaza nti none mu gihe tufise ico kibazo ca leadership ibintu bizoguma ukunyene tubibona ubwo hoho nta yindi nzira? So hama nkaca ngira ko nyene nshaka kumenya si iki kibazo ca Dr Sahabo muri Oricom ukuntu bakibona n'intumbero bagiha. Ego murakoze.
murakoze cyane beze sinzi arisi ko hari utubazo mufise tw'abatwandikiye twokongera ko nimba tutahari dusubize ijambo abatumire hanyuma nibarangiza kwishura mufashe gusoza ikiganiro. Ego Jiberi hariho akabazo umutumire yari yarungitse yakerekeje kuri Gabriel Rufyiri akavuga ati mwomumbariza ukuntu yakiriye igihe umukuru w'igihugu yamwita ngo ni umusuma ataca akora ngo yirirwa aravuga ngo ubuzima burazimvye iyo nyifato y'indongozi itwara igihugu yoba iva kuki ko Oricom none itaravuga ibijanye n'amadepense y'umukenyezi w'umukuru w'igihugu kandi tuzi amikoro n'utwo tubazo tubiri berekeje kuri Gabriel Rufyiri. Murakoze cyane reka duhere ngira kuwabajijwe atari mu batumire ni Innocent Muhozi tumuhere ko mwishure hanyuma abatumire dusigaranye ku murongo twibutse ko hari umutumire wundi yagiye kubaje mu nyuma yari Leonidas Hatungimana ariko turacyasigaranye Andre Nikwigize na Gabriel Rufyiri ngira Innocent mwotangura mukishura hanyuma tukaca duha ijambo abatumire kuko mu babajijwe babateye iteka nubwo mutari mu batumire babajije ikibazo. Murakoze cyane burya by'ubukwavu n'amavoka n'amapolitike coloniale en fait naho umengo mwirabura hashaka kugira une ambition plus importante que ça n'amapolitike yari en application mu Rwanda kuri Habyarimana babona ko ariyo ideale w'umunyafrika atagomba kugira ambition zirenza reka ndabirekesije babibajije je nibaza ko tworeka kwiyumvira umuntu tureke kwiyumvira umuntu tubanze twumvikane kuri vision tubona yo gukiza Burundi kuko tumaze kubona vision tukabona les grands axes tugomba gukorerako ziri durable zo dukora mu kibazo abantu ça devient interchangeable nta kibazo uyu atsitaye uwundi arashaka kuwandanya kuri programme tuvuga tuyiri ntibanduka nico kiri fondamental en fait kumva ko twese dukeneye sécurité dukeneye justice nyayo dukeneye kuva mu bukene dukeneye kubona kimwe notre passé kugira tusubire kuba barundi donc twumvikanye kuri vision tukayibona kumwe tuti iyo vision évidemment il implique un programme concret sur chaque aspect aho bica biba plus facile ko haboneka ninde yoshobora iki ninde yoshobora kiriya iyo leadership iza kubonekera dans l'action ntitutangure kwiyumvira umukiza asa n'ukorosa avuye mu ijuru oya reka twiyumvire tuzokira gute niki twoshira imbere kugira dushobore gukira nibiki biri bigomba kuba ntabanduka mu Burundi bwacu bwejo twakuye haba bariho kuko bariko baratwica ariko bari iki gihugu niki ivyo navyo byo ba implementer gute etc. Donc gihambaye nukumva kimwe Burundi twifuza kubamo tukumva kimwe les axes essentiels zotuma tusubira kuba abantu hanyuma n'ingene ziba chronogramme competence tudafise tukayirondera ahiri kuko dushaka resultat ntidushaka isura y'umuntu cyangwa race y'umuntu cyangwa ibiki. Donc je nibaza ko tworeka kuma twiyumvira ngo umuntu ahubwo tukavuga tuti Uburundi bwo dukiza bwo bumeze gute ibyo byo dufasha gushobora kwavansa tukava muri sorte d'impasse turimo kandi tukabyemplikamo twese ko turi concerné twese nta uzokira tutahinduye ubutegetsi tutagize une vision ituma twese dusubira kuba barundi ntaho tuzova ntaho tuzoja simvuge menshi kuko umuntu yo bidevelopa cyane reka nce ku masonga gutyo murakoze. Murakoze namwe Innocent Muhozi reka duhereye kuri Gabriel Rufyiri hatubazo mwabajijwe n'aba bari bahije gufata amajambo ngira namwe mwogerageza kutwo mwabajijwe mukishura. Murakoze nibaza ko ikibazo ca mbere cabajijwe ni kijanye nikijanye n'ibi wagira uvuge oya muduge kwijambo. Hari ikibazo bavuze bati mbega kubera iki mu Burundi haguma hari ibibazo by'ibitoro ati amadovize ico jewe ndavyita ko ari inkurikizi ni ibibazo bihari mugabo ni inkurikizi mbona ziriho twebwe rero twama tugerageza gutanga inyishu niyo nutanga no ngaha ikibazo nyamukuru kihari jewe nico no kwita nkuko nariko ndabivuga ibibazo bijanye nuko abanyepolitike batagira politike
gusa ngo batange intumbero hanyuma abahinga nabo bagafata ikibanza cabo mu vy'ukuri bakora ivy'ubuhinga. Ivyo ni ingorane rero, ivyo navyo rero nivyo bibazo ndiko ndavuga biba bihuye n'ico nokwita leadership muri rusangi. Donc ico rero ingene cotorega umuti, nibaza yuko nuko abarundi bose boja hamwe babishoboye, hagatangwa ico nokwita des solutions scientifique, des solutions scientifiques zituma ibintu bishobora gutora umuti, kuko biragoye kumva mwanashizemwo mbere muti ntivyumvikana ukungene usanga hariho un déphasage, donc itandukaniro rihambaye riri hagati ya roto officiel mu mabanke na roto non officiel, donc i marché noir, aho usanga ari nka kabiri n'inusu. Donc mu mabanke ni 3000, muri marché noir hafi 7000 kw'idolari et 7500. Urumva ko ivyo bintu bigoye, biragoye kumva. Mugabo inyishu kandi nivyo bwa mbere no kugwiza umwimbu, mugabo kandi kuwukingira cane cane mu ku exporta. Mugabo inzira z'amadovize ni nyinshi, mugabo kubera ivyo bibazo bindi biri tutoturu biba bitaravaho, bica bigora ingene umuti ushobora kuboneka. Mugabo munkundiye gato, jewe nagomba mvuge ko ikintu c'abajene, umu jene yavuze w'umu expert comptable, jewe ndamwumva wavuga ngo nibaduhe. Siko bigenda mu bintu vyo gutunganya ivy'igihugu, siko jewe ndavyumva. Ahubwo wewe uragerageza ugatanga ivyiyumviro vyawe, kuko jewe mfata yuko abanyepolitike canke abantu bagomba gufasha, sinzi ko urasoma article 69 de la constitution, ingingo ya 39 bw'izwa shingiro. Wewe nk'umurundi, un citoyen burunde uri mu mahanga canke uri hehe, wewe urafise uburenganzira n'ububasha bwo guterera ikintu cyose ushobora gutanga kugira ngo ibintu bigire. Uno munsi tuko duhimbaza umunsi mukuru w'abapfasoni. Mbega uyu munsi mukuru w'abapfasoni waje gute? Hariho abapfasoni babonye ko ibintu biriko birononekara, umengo ni mu vers les années 1800 bishira 1900, muri 1910 baca baharagira mbere n'abahasize ubuzima abadamu bashika 129 bariko baragwanira ko boronka imishahara kandi bokora amasaha make. Ibyo rero uburenganzira ntibwigera buhabwa kuri plateau, urabugwanira. Simvuze gufata ibigwanisho, mugabo mvuze gufata les idées, le combat d'idées, ingwano y'ivyiyumviro, akaba ari abantu bashira imbere kugira ngo jewe je prône la non violence, abantu bakumva yuko mu vy'ukuri baharanira uburenganzira bwabo mu butungane, mu bugwaneza, abantu hagwanisha ivyiyumviro. Hanyuma ivyo niko bigomba kugenda kw'isi hose, c'est comme ça, niko bimeze. Ivyo rero ni ngumengo byofasha. Aho nibaza ko nahejeje namaze kwishura. Ego mwishure Shirangabo na Bede. Hanyuma Shirangabo sinzi ko ari we yavuze, avuga ati kugara imipaka. Oya hari uwundi yavuze ikijanye nuko hakenewe amasolution, inyishu nkaziya zafashwe muri OBR. Jewe nanje ndavyumva gutyo, mugabo ibi hariho anamo ya naval. Anamo nuko hoba ico no kwita nk'ubu uyara vision yarabonetse. Hariho vision 2040 2060. Ugiye kuraba iyo vision igizwe n'inkingi zishika kuri zitandatu. Burya intumbero yaratanzwe. Ubu rero ikintu uravye inkingi bijya muhozi yamye avuga birimwo vyose. Vision inkingi ya mbere ni engagement de l'État, irimwo vyo twita la gouvernance. Ama solution yose rero usanga huye pratiquement nibiri muri ntuze muri pilier ya mbere n'iya kabiri yo mu masezerano ya Arusha. Ugiye kubiraba neza ma protocole murantunga si pilier ni protocole ya mbere n'iya kabiri urabibona. Ibibazo vya gouvernance muri rusangi nivyo mbona biri mu nkingi ya mbere. Inkingi ya kabiri ya vision icyo usanga ihuriranye najya
protocole umengo ya gatatu n'iya kane aho usanga mu by'ukuri ibi bintu bijanye n'amareforme economique n'ibindi arivyo bikwiye kuba hariho haca habwa ibibanza bahinga baca bafatira kw'ivyo mugabo rero igihe ibi nka obero biravye kandi hama hariho de resistance mu mareforme iminsi yose ibi rero navyo bica biba mugabo nababwiye ni hamwe haca hatogwa iyo habaye amareforme gusa economique izindi reforme zindi zigaca zibagirwa kuko la gouvernance ifise amafasete menshi cane ni hamwe uca usanga ambabarire Muhozi vraiment ndumva aravuga ibintu by'u Rwanda cane mugabo hamwe twoja n'ubu ndabisubiyemwo igihugu gifise impunzi mu mahanga n'ubu ndabisubiyemwo kwibaza ko ico gihugu kiro kiragira development hanyuma ngo leadership ibe iri epanwi yugurutse urashobora kuduza ubutunzi mu myaka 5 mu myaka 10 mu myaka 20 mugabo mu myaka 30 gaca bisambuka ivyo rero nibaza ko tutegerezwa gukora ibintu twiyumvira tugira planification mu myaka 50 mu myaka 100 niho nibaza tuba turavansa mugabo jewe no gusaba vraiment by'ukuri Muhozi mbabarire umuntu nuba kandi sonera mugabo ntizuze turatanga u Rwanda comme modèle nivyo mu ruhande rumwe ni modèle mugabo sinibaza ko twofata ku Rwanda ariko twofatira ko modèle sirema nous voulons développer notre pays mumbabarire vraiment je ngira Muhozi ntiwamwumvise neza nubwo atakiri ngaha Gabriel Rufyiri yavuze bijanye na bijya by'inkwavu yuko uwo bari umugambi wigeze kurangwa kera mu Rwanda nibaza Gilbert urabizi neza ko twebwe ibintu by'ama programme tubivuga ko keshi cyane urazi ko atatanguye ibyo muri bo katuvuga mwe mwaragirisha ibiganiro byinshi tuvuga bya bindi bita ngo les bonnes initiatives imigambi yo gutera amavoka n'ibindi n'imigambi myinshi cyane yaje imigambi yose ije itabanje kwigwa n'abahinga yose ikaza gusa ari amasoroga politique twe iyo migambi nitwigera dufata ko ari umugambi ifo kuba wanditse ifo kuba wizwe n'abahinga ifo kuba bashizeho des indicateurs de résultats ifo kuba bashizeho un mécanisme de suivi évaluation y'imigambi donc hariho ingene imigambi itegurwa iyo migambi rero yaje ntiteguwe mu buhinga mvuze jewe nama mbona iyo migambi igira ibibazo rero hariho des mécanismes des principes zishigwa kugira ngo umugambi wateguwe ushobore kuba umugambi rentable nico nashatse nico nibaza ko murakoze cyane Gabriel Rufyiri Andre Nikwigize ego musoze nimba mutari bwasoze mu gutozera ibisharangabo yavuze jewe numvise wavuga ya firma sinzi cyane cyane byo kugara imipaka niki jewe sinzi bo ingene bavuze igihe babivuga mbwa we numvise avuga ngo bugaye imipaka y'u Rwanda kugira ngo bihore u Rwanda jewe ntavyo numvise mugabo twebwe ico tuvuga n'ubu uko tujya tuvuga kugara imipaka sinzi imvo yabitumye mugabo twebwe turazi neza yuko igihugu kihahombera mu bintu by'ubutunzi nibaza ko bakwiye kwiyumvirwa des solutions zituma ariko sinavuze kugira ngo bihore navuze kugira ngo bahane bo bavuga ko ari uguhana kubera nico kwihora nije nabivuze nabi urambabarira jewe sinzi imvo zabitumye mugabo twe mu biganiro byose tugira twe tuvuga tuti kugara imipaka si solution nyinshi borondera inyishu hamwe ivyo baba bapfa muri politique ibi nabiri nibaza ko solution ari kugara imipaka kuko turazi neza ibi vyita commerce transfrontalier kenshi biragira impact hanyuma mwashaka burya abanyarwanda n'abarundi kutuvyanka tuvyemera dusa n'abantu bamwe murakoze cyane kino kiganiro rero mwacariko kiremeshwa na jewe nyene Alice Hakizimana mfatikanije na mugenzi wacu Gilbert niyo nkuru reka ndamushimire cyane mu buhinga bw'ivyuma twari kubona mugenzi wacu Jerome Kazabukeye Gordier niyumwe ko ndagushimiye cyane nawe ko nawe hagarariye ikiganiro